Aho ni kwibarabara rya mbere mu Buyenzi hari umufurege uja mu ruzi ntahangwa. Umufurege utwara amazi ubandanya kwaguka aho ri n'umuntu amaze kuhagwa n'inzu zigeramiwe. Abahaba baratakambira leta ko yobafasha. Tulikuwa tunaomba serikali, tunawaomba sana wakubwa, mtusaidie sana. Mje mtutengenezee msinge. Unaona huyu msinge umepata probleme. Pako msazi alikuwa analala humu. Mwisho kilibomoka akafia humu na mpaka leo hivi maiti kingali humu wala hakuna mwenye alishamtoa. Kwa hiyo tunahofia magonjwa na pia tumebomokewa hivi hatuna pa kuenda. Tuko na watoto, tuko na waume, tunakosa pe tutaenda. Kwa hiyo tunaomba sana serikali, tunakuomba sana. Mtusaidie mje mtengenezee msinge, yani hatuna kingine che tunalilia zaidi ya kuja kutengenezewa msinge kwa sababu tunajua hakuna pe tutaenda, maisha ya kupanga unaona peke gisi hali ni ngumu, hakuna hela kwenda kupanga, manaki hapa ni kama mawazi yanatuisha tunajua tutaenda wapi. Abegereye uruzi ntahangwa nabo barateye imigano yo kwikingira ariko nabo bagasaba ko uwo mufurege wokorwa neza. Amazi ashika hajya ku migano ariko ininda ntashobora gutera. Imigano yadufasha cyane kubera nk'ubu iyo uruzi guza amazi ntashika yinjira no kubera iyo migano kandi iyo migano naho haheze nk'imyaka 5 tuyiteye. Twosaba yuko barakumwene batugirira umufurege ukamera neza kubera urimburuka cyane twasha gushiraho imifuko igatwagwa. Mbere y'abatari iyo migano ngo barumaze kugera nkino kwimburuka. Twibutsa ko mu kwezi guheze kwa Nzero hari amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenyi yavuga ko ibihugu by'u Burundi, Tanzania na Kenya bizorangwamwo imvura nyinshi gusumba uko vyahora. Ayo makuru yarabeshujwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Burundi kiraba ivyihindagurika ry'ikirere ijebu.